Ndabakunda cyane aho muri hose ndababwira ati ngwino tuyage Gusamirizi Impano FM, ndetse ntibagiye abasanzwe tukirana bari mu mahanga, bari muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika ndetse no muri Burayi, aho muri hose ndababwira ati turabakunda cyane kandi ndababwira ati sangwe ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro turaba twese mu kwikirana Gusamirizi Impano FM. Ariko imbere ya byose reka mbaye ndababwira ati mwibuke gufyonda kuri sabone ndetse mugire like ndetse na partage ntimuzibagire. Kuri mikro rero mwavyumvise ko ari Sam KB Damu na pesa niwe muri kumwe n'umugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi muri biraturaba twese. Ariko tuba twibukanye muribuka ko biraturaba twese twaheruka twaganiriye kijyanye n'indoto za kazoza k'ubuzima bw'umuntu, aje turabira hamwe bimwe muri byinshi bigize indoto z'ubuzima bw'umuntu. Rero kuri uyu munsi rero ndabwiriye ko twaje tubazaniye bike canke byinshi bivuga ku kungene umuntu ashobora kubaho ari umuntu afitiye akamaro abandi. Birashoboka nivyo kandi bisanzwe biriho, umuntu arashobora kubaho atakamaro afitiye abandi kandi akabaho n'abantu basanzwe bafitiye akamaro abandi. Rero muri kino kiyago cy'uno munsi ni kiyago nabazaniye gifise ibice bigera kuri 4, ariko niyo umwanya wadukundira tuza kubicako byose, ariko niyo umwanya cyabikunda naho tuza kuganira kuri bike muri byo, ibisigaye tuzobibandanya mu kiganiro cyo hanyuma. Reka nabwira ati rero fata gatebe, mufate dutebe tubuze twicare kugira ngo tuyage. Umuntu arashobora kugira akamaro kandi mbega aho umuntu afise akamaro umubona gutya nk'umuntu afite akamaro abandi, ugageje kumuyumvira ko wumva umuntu yogira akamaro abandi gutya nk'umva umusobanura gute. Rero kugira akamaro ku bandi bisobanura iki mu majambo make? Ni ukuvuga ni ukugira canke gukora ikintu kigirira akamaro abandi atakwiteka kongera guhabwa nawe ivyo wakoreye abandi, canke ni ugutanga ikintu cyawe canke ugatanga umwanya wawe, ugatanga ubumenyi bwawe canke ugatanga umutima wawe kugira ngo ubundi abone umunezero canke abone intambwe y'iterambere bivuye kuri wewe. Ico gihe rero uba ubaye umuntu w'akamaro, canke mu majambo make tuba turasobanura umuntu w'akamaro. Rero iyo tuvuze yuko hashobora kubaho umuntu w'akamaro canke afitiye akamaro abandi, no kuvuga ko umuryango kanaka barashobora kuvuga ati turafise umuntu afise akamaro. Iyo atabonetse mu bintu ibi nibi, hariho ibintu cyaba kigenda neza kubera ko adufitiye akamaro kanini mu muryango. Mbega ho ni kuki ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi canke mu buzima bwacu bwa misi yose yuko tubaye dufise abantu bafise akamaro, haba mu muryango canke haba mu karere. Cyo kibazo urashobora kucibaza nawe usanzwe uri, ariko reka nabwire ko kuri iyi si ntashobora kubaho umuntu umwe, igikunde ko ashobora kubaho umuntu umwe. Niyo mpamvu bumvise bavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu, kandi abantu nabo bategezwa kubaho hariho abantu bafitiye akamaro bagenzi babo. Rero igituma rero kwisata umwe ashobora kubaho n'ibishobora gukunda, kuko iyo ufashije uwundi na wewe ari gice usanga ushitse imbere nawe usanga uzofashwa n'abandi, ndetse mbere ukazosanga n'umunezero nyakuri uzowuronka mu gihe hariho abandi bantu wafashije, ndetse nabo bandi bantu bakazogira umunezero kubera bafashijwe nawe we, kubera wabaye umuntu w'akamaro, ukaba umuntu w'ikimazi mu karere canke mu muryango, ndetse bikanashika ugasanga no ku gihugu wabaye umuntu w'akamaro. Mu gice kigira kabiri rero cyo kuraba mbega mu buzima bwa buri munsi cyangwa mu buzima bwa bw'umuntu, mbega umuntu yoba umuntu w'akamaro gute, canke nimba ari umunyeshure, haba ku mavuriro, haba hehe, umuntu wari wese yogira akamaro canke yoba umuntu w'ingirakamaro mu wiki canke gute. Umuntu nk'akarorero w'umunyeshure yokora iki kugira ngo agire akamaro ku bandi? Akarorero ashobora kwigisha mugenzi we adasobanukiwe ikigo kanaka, canke agafasha uwundi
mu gihe yabonye nimba bari mu ishuri ry'uburara akabona umwe yabuze harara cyangwa umwe yagize akabazo kanaka akavuga ati reka nshobore kumufasha, cyangwa mu gihe yabuze nk'igikoresho kanaka hakabaho gusangira ibikoresho, ndetse hakabaho no guhanahana utuntu tumwe n'utundi mu gihe tuba twabuze. Mu muryango hoho no ku kazi hoho twogira dute kugira ngo hashobore kubaho umuntu w'akamaro? Mu muryango harashobora kubaho kumvikana kuvuye kuri ka kamaro ko kaba muntu asanzwe afitiye akamaro abandi, nimba hariho kutumvikana ku kintu kimwe n'ikindi ugasanga harabayemo umuntu umwe afise akamaro agirira abandi, uwo muntu bigatuma agenda kumvikanisha abo bandi byose ko ashobora kumvikana. Harashobora kubaho gufashanya kandi imirimo yo mu nzu, imirimo yo ku kazi kanaka, hakabaho gufashanya hagati y'abagenzi bawe abuzi n'abutazi, hakabaho no kutihenda mu gukora ikosa kanaka wabona yuko usanga waguye mu iryo kosa, kubera ko uba uri umwe mugabo mu gihe warose wa muntu afitiye akamaro abandi, ugasanga nawe akugiriye akamaro, bigatuma usanga nawe hariho ibintu agiye gukora vyiza utokoze, kubera iki wahuye na wa muntu w'akamaro arakubwira inama. Mu gice kigira gatatu cyo muri kino kiganiro cyacu baturaba twese, mbanza nongere ndabibutse mwebwe muri ko mudukurikirana kusamiriza Impano FM kuri no chaîne yacu ya YouTube. N'ubu nongere ndabasabe ntabategetse mukore s'abonner ndetse mukore na subscribe, ntiwibagire na jeme like, ntiwibagire kaka toki havuga ati like, ugenda ugakanze ko nako nyene, ndetse wongere ukora na partage uhereza abagenzi bawe kugira ngo zino nkuru nazo ntizibacike, kugira ngo ano majambo nabo haryo boshaka gusanga yabagira akamaro biciye mu magroupe kanaka bagira basangizamwo kino kiyago, biciye ku bagenzi bawe bagira basangiza kino kiyago, ugasanga nabo barabaye abantu bakamaro, canke nimba batari bazi ko bakamaro mu karere kanaka bakavuga ati burya rero naka nawe bagatubonye ukungene yitwara cyangwa ukuntu ameze turabona ko ari uw'akamaro, akadabwira ati n'ubu tubanaye twafashe twadutebe tubananye twicara turacyaganira kuri kino kiyago cyacu. Ndabibutse ko ari biro cyaba twese ni Sam KB Damu Mapesa niwe mukiri kumwe kusamirizi kuri micro Isamiriza Impano FM. Ndabibutsa kandi yuko no kuri kamera ko kiri wawe ni nyene Ezekiel Habyarimana, abana yabahereza amasanamu ameze neza, ama video ameze neza, kugira ngo mubandanye mushikirwa n'ibintu byiza cyane tubandanya tubategurira. Turabandanye rero, mbega nizengaruka zo kugira akamaro. Kugira akamaro nizengaruka umuntu ashobora kugira, canke nizengaruka muri make tuvuze ingaruka, arashobora kuba ingaruka mbi, hakabaho n'ingaruka nziza ku muntu afise akamaro. Rero icyambere tuba tuvuge ku kintu bakunda kuvuga ingaruka mbi ku muntu afise akamaro zirashoboka kubaho, kubera ko abantu ntidufise ivyiyumviro bimwe, abantu ntidukoze kumwe, kandi abantu kumusabe tumeze ntituremwe kumwe. Iyo tuvuze rero ingaruka mbi, harashobora kubaho abantu ushobora usanga bakira nabi uwo muntu afitiye akamaro abandi, kumvo zuko babona yuko uwo muntu afise ico amariye umuryango, afise icyo amariye akarere kana gasanzwe wayemwo, nimba babona ari ikibazo kana kibaye bakamwitura bakabona ashobora kubaha umuco canke agashobora kubafasha hakiri kare, hagacabaho abantu bashobora kumwanka kumva zuko yabaye umuntu w'akamaro, ugasanga harabayeho ingaruka mbi kuri uwo muntu. Kubera iki akankwa? Kubera igiko kana kaciza yakoze, ugasanga umuntu aranswe bivanye n'ibikorwa byiza yakoze katakibigeza akora, ugasanga rero bibaye mu ngaruka mbi. Ugasanga harageze n'igihe hariho bagenzi bacaka kwishyuza ati ujya muntu iyo atuma basi areka gukora kiya kintu, kandi agikoze ari ciza, we abona ko ari ciza, giye gusova canke giye gukiza abantu kanaka mu kibazo kanaka bari barimwo, mugaga usanga hariho ubundi mugwi kanaka utazwi uciye ugenda kumugira nabi, kumuvuga nabi, kumuvuga atari, kandi we yarazi ko yakoze ibyiza bikoreye abantu bashima, ari ugasanga aho kumushimira baciye bagenda kumuvuga nabi, bakamuvuga uko atari. Rero nimba nkomeje kuba ndi kumwe namwe, cyane nimba nkomeje kuba nkiri kumwe namwe,
tubandanye muri kino kiganiro cacu nabwira ati niba umuntu yoba yakomeje kugirira akamaro abandi mbega yoba yunguka iki canke ashobora kuronka iki. Uzobona abantu benshi bamwizeye, azogira amahoro mu mutima, azokumva afise umunezero mwinshi, akanyamuneza kenshi, azogira izina ryiwe, uzosanga rizoba izina ryiza mu karere, uzosanga ari umuntu akunda kugira inama abandi bantu benshi, mbere akanabafasha no mu bihe vyiza, akongera akabafasha no mu bihe bigoye. Rero umuntu yagize akamaro urumva yuko kiba ari iciza haba mu karere haba no ku muryango. Ariko rero hariho n'izindi ngaruka, kandi hariho izindi ngaruka usanga zihari zishobora guca intege umuntu mu gihe yabaye umuntu w'akamaro. Mbega ho zoba ari izihe canke zoba zibaho? Twishuye tuti ego cane zirabaho. Harabaho ubwikunde, hakabaho ubwoba bwo kumva umengo ntiyemegwa, hakabaho no kwibaza ati none jewe ndunguka iki, akumva umengo ivyo bintu ariko arakora nta nyungu birimo. Kubera iki? Habayeho ba bantu bamuca intege, ba bantu bacagera kuvuga atari, ba bantu bacagenda kuzana andi majambo y'iwabo atari azwi kuwo muntu, bigaca bituma rero uwo muntu nawe yumva umengo arikuyemwo bya bikorwa vyiza yarasanzwe ariko arakora mu gihe yarasanzwe afise akamaro. Ariko kana kubwira ati nimba aho iwanyu hoba hariho umuntu yoba ariko arakora nk'ivyo, umuntu ufise akamaro, uwo muntu arakwiye kwitabwaho cyane, kubera ko urumva yuko ari umuntu aseruka mu gihe biba bikenewe, kandi aba ari umuntu afise ikimazi kinini aho uba usanzwe uri. Ndabwira ati mwebwe mwafashe agatebe mukemera kubana nacu kuva mu ntango tuke tuyaga, ndazi yuko ari vyinshi wagiye utahura, ariko kandi ndazi yuko